officially people Kipindi kunakuwa na Obelix Bistakuwa umwe. Okay, nijini kuitwa Hararens. Hararens is true. Tuongeleze kama kids. Bishatse gupanga isi kudomoya y'indirimbo Hararens. Indirimbo Hararens ivuga histoire ya jewe y'urukundo yiwanje ngufiya. Ivuga umukobwa canke umwigeme yigeze kutanga canke kuresha hama arateba kuma inyishu. Atevye kuma inyishu okay. Karibu cyane turabana kwakira abashitsi kaze musanze. Okay, tubananije kuvuga ibijyanye n'indirimbo Hararens. Ni indirimbo ivuga jewe ubuzima bwanje bw'urukundo, ivuga umukobwa yigeze kuresha yigeze kuvaga hama arateba kuma inyishu. Ataza kuma ishu maze mariage. Rero turirimba Jena Obelix tumubwira ko Hararens, ukuvuga inyishu itanze ateba Hararens. Inyishu ntikunze ubu ndumupapa n'umugabo amaze kwambara okay. So imbere yuko nibaza ko imbere yuko video tuyiyerekana bagomba mu mwanya muto bace bazinya amatara berekane indirimbo z'ibanze zo muri ya gospel music zishika kuri 4 cyangwa 3, hanyuma ya gatanu ikiba indirimbo nshasha ariyo Hararens. Ndamenyeshe ko mu bantu kumana umuntu wese arashohara muri iyo ndirimbo, arashohara kugira ngo igikorwa kibe cyagenze gute. Rero abari mu buhinga bw'ivyuma bahere ku ndirimbo yitwa Shamise, hama indirimbo yitwa Ndisubiyeko, hama indirimbo yitwa Besharani, hama bahereze ku ndirimbo yitwa Ubushapu. Bageze ku Bushapu bace bahagarika cyo turabona indirimbo nshasha. Murakoze cyane.
mutubabarire gatoya ariko amasanamu babaye karita cyabo ndetse neza n'amajwi ntiyumvikane neza ariko kunaniwe debe ijana hibona neza kurusha abahoye kandi debe ijana kw'amajwi ameze neza kurusha abahoye abashinzwe kandi tukaba amasiba iyi ni inguzanyo yo kubona uno munsi David Soneri yiwanje DJ turi kumwe so ya Obelix ni pro wanje ni kojewe namunde kubera abantu email push musaniriza cyane musanirizi musaniriza mwiza kugira ngo kuvuga kimwe bwabonye ya twakoze bwabonye so twakoze igikorwa cyiza cyane cyitwa Hanarenze mu bantu bari ngaha navuga mpamagara abantu bashoboye kuboneka muri iyo ndirimbo bari ngaha Emma ndakuvuga ngo gatoze ngaha yego okay yitwa Emma yashoboye kumufasha cyane uwo munsi akaba ari umuntu akunda umuziki cyane ukuri iyo atabawe uwo munsi sinabona ko video na kubikora ngo yeze kumana neza cyane yarakoze cyane mwumve amashimwe ubundi komese zina ryiwe ntabyo uvuze kubera ni izina ry'abanyamahanga ntabyo uvuze izina yitwa ni izina ry'abatanzania natwe turi ngaho tumenyekanisha abatanzania turi ngaho tumenyekanisha abarundi so mumube amashyi cyane turatenda niwe yashoboye kunyandika uwo munsi maze kubona ari mbere cyane okay so akajambo kama kuri umwe wese mu mwanya mutoya masegonda ngaradikira cyo turabikorwa reka mbere kuri mugenzi wanje Obelix akafise icyo ababwira niwe undi murakoze neza amajambo menshi navuga ariko bashimira kubona mwaje kudushigikira nibwo umenya twaba tuvuga twese Imana ibaneze murakoze ndabashimira kuba mwese mwabasha kugera hano gufatanya n'uyu muhanzi mugenzi wacu Bezos ni umusamyi wera cyane kuri hip-hop yiwe abandi impanuro nyinshi nakomereza aho akomeze gutera imbere Bezos never give up nanjye barese bamashyiga abo benshi bari bambaza abatanzi n'akazi kanjye umusiriste ariko rwose kenshi nabikoze ariko n'abandi ubundi neza n'abandi dusubize mikoro bibaza ko amameza ari ngaha aragamu ibiganiro amashyamba y'umuntu wese afite abantu bashobora kuduterekera ngaha ni sawa muraberewe mwikomera amashyi rwanda cyambere avuga ati Bezos big up Obelix big up turashoboye kwanza gukorera amasana ameze bien mwambaye neza umwigeme watweretse true story icyo nashaka kubwira abafansi bamwe n'abajournaliste bari ngaha nidushire ko kwanza kuba ati twabonye video ahubwo dushego support ikomeye cyane kuri Bezos na Obelix iyi video ndibaza mu mwanya wa kuronga link ya YouTube tushare dushike kuri sivyo
twereke urukundo dufise indirimbo imeze neza kandi ifise message urumva na jewe akadirimbo kari guse byinshi donc bon je apara y'umuhungu apara y'umukobwa je nigeze kuba umukobwa mulora agiye kumurondera kandi sanga yagiye ku mugabo urumva biri kontra urumva rero big up message yawe imeze bien ndibaza yuko turi ngaho turi abantu dushiraka mu mutima wabonye ikintu nk'iki gikomeye cyane ubona umuririmbyi yagize lancement officiel ya video abakomeye kandi video iragoye cyane wabonye abantu bari muri video abakonesere abantu bamufashije ngaha ni benshi cyane rero bizos imani kujya imbere je nk'umuririmbyi mugenzi wawe ndibaza indirimbo irashyize ngaha courage Kiyago Style style yawe turayikunda kandi urashoboye message ni nyinshi cyane urumva indirimbo ukorera ifise na romantique ikomeye cyane umuyumva abarenga byo kubyibanje ndayishimye abajournaliste abandisi bama TV du supporting indirimbo tuvenga dufate n'iki tuhereza abagenzi bacu indirimbo irare kubishika dushikane na tuvuge basi dushikane na 13K sivyo tuikomera mashi Mimi j'ai été satisfaite du vidéo, je suis très satisfaite. D'accord, vidéo ça est trop de qualité. Wakora ni muri kumemera business, wakora ni na website. J'admire sans succès. Big we are here to fashion support. ndabona mukijemeza reka tubwire ubutumwa siko nk'abaryohe kuba twize ngaho muri kano kanya naho byashyitse ndashoberwa simbo zamvuye ku bucerewe paske sazo ndirimba karaoke kugira aho nyine tuvuge n'akanya kukuzanaho kukuzana neza agaciro ni akarose kabisa ndatoroka ngatindegereza gushika muri lancement ya Bizos mbere wacu dusanzwe dusangiye urugendo rw'umuziki Kiyago Style Music ni mukomere amashyi Kiyago Style Music yakoze cyane ni clipe ya Bizos yakoze yatwara uburyo bwinshi cyane kandi clipe ikintu gikomeye cyane kuko bose barabizi konformation ya clipe isaba déplacement clipe isaba kwambara neza clipe isaba imodoka yo kwideplaza clipe isaba ifungurwa clipe isaba amafaranga clipe ni ikintu kidasanzwe cyane clipe ni ikintu gikomeye cyane rero Bizos felicitation cyane kuri namwe bagize paske sirigira bose inanira benshi babizi ariko Imana yabishoboye clipe imeze neza clipe ndayifana clipe yarangeze ku mutima n'umwinyagije yakoze tusanzwe tumwegera cyane ameze ko arashoboye kandi cyane rwose naho atakanya yaronse ko gushika ngaha dukomere amashyi Patrick Kamede dukomere amashyi Patrick Kamede